ora n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yanditswe na Luka. Umunsi umwe Yezu yabonekeye abigishwa biwe ababwira ati, vyari vyanditswe ngo Kristu azobabara aheze yizure mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi ngo kw'izina ryiwe ikigongwe abacumuye bagirirwa kizokwigishwa mu bihugu vyose, mbere bitangurire i Yerusalemu. Kandi nimwe muri vyabona. Nanje nza kubarungikira ico data yabemereye. Yamara mube muragumye muri ico gisagara gushika muronke ubukomezi bw'uwo mwijuru. Hanyuma Yezu arabajana gushika i Betaniya, agaranzura ibiganza arabahezagira. Akibahezagira abasigaho yiyuririra mwijuru. Bahejeje kumusenga basubira i Yerusalemu banezerewe. Baguma mu isengero baninahaza bahezagira Imana. Dushemeze ijambo ry'Imana. Kristu shemeze. Bavukanyi, kuri uyu munsi mukuru cyane wiyurira mu ijuru ry'umukama wacu Yezu Kristu, nagira ngo nshimikire ku bintu bitatu twumvise ngaha mu nkuru nziza. Vuze bitatu ariko hari byinshi cyane umuntu yoshobora kuvuga dusanga muri iri jambo ry'Imana. Icambere nagira ngaruke kuri uyu muhezagiro, hanyuma turaza kuraba ingene Yezu ahejeje kubahezagira ngo yaciye yiyuririra mu ijuru abasigaho. Ubwa gatatu turaba nabo ico baciye bakora. Twumvise Yezu ariko arababwira, novuga nti amajambo yo kubasezera, ababwira yuko agiye kugenda kandi n'ingene babwiza kuzokwifata. Abibukije ikintu gikomeye kandi na twebwe uyu munsi tudashobora kwibagira, wa mutabazi bemererwa Imana yabemereye mutima mweranda, babwirizwa kuzomurindira, kuko batamuronse ntaco boshobora gushikako. Batamuronse vyohava bibagora mu buzima bwabo bwo kwemera, mbere no mu butumwa Yezu yabashinze. Ahejeje kuvuga abatwaye i Betaniya, ni ku musozi, acarabahezagira. Uku kubahezagira niwo mugirwa wa nyuma Yezu aranguye ari kumwe n'abatumwa biwe. Ahereje ku muhezagiro. Uri kuraraba muri Bibiliya, ukaraba hariya mu gitabo c'Amamuko, Imana ikire mu muntu ihejeje kurema, kuko nico gikorwa ico gihe gihambaye gikuru. Imana yaciye ibahezagira. Yaciye ibahezagira. Ibahezagira ibabwira ijambo yico babwirizwa kuzorangura, kuko umuhezagiro wayo ujana n'ubutumwa. Ubutumwa bari bafise ico gihe bwari ubwo kurondoka, kandi ubwo butumwa n'ubu burabandanya, kuko umuhezagiro w'Imana urabandanya. Nuko bazorondoka bijana no kurera ibibondo Imana yabahaye, kandi Imana ibashinga isi kugira ngo baze bayitegeke, no kuvuga bayitunganye. Umuhezagiro wa mbere ujana n'ubwo butumwa
niko tubona Yezu ngaha mu gihe ariko arasozera, kandi si uwo munsi honyine ahezagiye. Yezu yamye ahezagira. Muribuka ingene yahezagiye abana, muribuka ingene yabwira amajambo meza, n'abacumuzi ari abacumuzi, n'abansi ari abansi, kandi natwe akadusaba kugira nk'uko. Yezu mu kubasezera arabahezagiye akoresheje ibiganza, bavuga ko yaragaranzuye ibiganza, hanyuma yurira mu ijuru. Uyu muhezagiro wiwe kuri aba batumwa batazosubira kumubonesha amaso yabo urimwo ubutumwa. Aya majambo y'ubutumwa yajeje kubabwira agaca ayaherekeresha umuhezagiro, n'uburyo bwo kubereka yuko bari kumwe mu kubaha inema bakeneye, inema bakeneye. Kuko ubuzima bw'ubukristu cyane kugenda kumushingira intaye kumubera icabona, arazi ko bisaba inkomezi z'Imana. Mbere no mu kurindira mutima mweranda aba yarabahezagira, kandi noneho na mutima mweranda mu by'ukuri azoza agaragaza, yerekana uwo muhezagiro Imana ihaye abo bose bemera. Uwo muhezagiro werekana ko bari kumwe, abahaye inema zizobafasha kuba beranda, zibatagatifuza, mugabo ahaye ubukomezi bwo kuja kurangura iryo jambo. Uyu muhezagiro ntuherera ngaha, ni umuhezagiro ubaherekeza iminsi yose aho bari hose, kuko Imana yamihezagira. Nivyo nagombye kuvuga mpereye hariya mu ntango, ko Imana ihezagira. Niyo turiko turayambaza, tuyambaza dusaba imihezagiro yayo. Niyo turiko turasenga canke turangura y'amasabamana, turazi neza yuko twama tuvaho tuhakuye umuhezagiro. Mbere no mu gusozera inkuka y'imisa, umusasedoti aherezaho nyene arahezagira igihugu c'Imana, akakirungika mu butumwa. Arahezagira akarungika mu butumwa. Burya umuhezagiro wose turonka, ego turanezerwa nuko ngo Imana itugiriye ibyiza, tuvugiwe ko amajambo meza, amajambo y'ububasha bw'Imana. Muga murajya amajambo nyene hariho ico natwe twama tubwirizwa gukora iminsi yose. Uyu muhezagiro uraremesha, uyu muhezagiro ubateye akanyamuneza, kuko ku mutima hari ico bagabanye, hari ico baronse. Ahejeje kubahezagira ngo abasigaho yiyuririra mu ijuru. Nico kinyegezwa uyu munsi twaje guhimbaza. Uvyumvirije wumva umenga bosigara bababaye, bijiriwe kubera babonye agiye, ariko bavuze yuko ngo bari banezerewe, bari buzuye akanyamuneza. Yezu agiye, Yezu yuriye mu ijuru, ntahevye na gatoyi abatumwa biwe. Mwibuke ko yababwiye ati ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Uku kwiyuririra mu ijuru nuko gusa batazosubira kumubonesha amaso, kandi bari bahaye barabimenyera, kuko kuva yizuye mu bapfuye yaracishamwo gusa akababonekera, ariko ntibamane kuva mu gitondo gushika ku mugoroba bamubonesha amaso. Yarababonekera akababwira ijambo, akababwira icyo babwirizwa gukora, hanyuma akanyika. Bari bamaze kumenyera yuko vy'ukuri ari muzima, bari bamaze kumenyera no kwemera yuko Yezu yatsinze. Yamaze iminsi 40 yose arivyo ariko arabumvisha, ababonekera, abayagira, abereka ibimenyetso
kandi ibimenyetso bikomeye bazoza baramumenyerako. Amaze kubashikana kuri urwo rugero, kuko iminsi 40 no kuvuga ko yamaze igihe gikwiye ngo bashikane kuri uko kwemera, ntibigikenewe yuko bamubona n'amaso. Barazi neza ko ari muzima, barazi neza ko Yezu ubu yazukanye umubiri uninahaye, barazi neza ubuninahazwa bwiwe, ntibijigwa. Barazi ko ari muzima, barazi ko ari muzima hagati yabo. Iki rero nico bagiye kuzokwiga neza gusumba, nico bagiye kuzokwibonera gusumba nibamara gutangura ubutumwa, nibatangura urugendo rushasha. Uyu muhezagiro werekana bambe muri uko basezera akabahezagira, byerekana yuko mu by'ukuri bageze mu bigero bakuze. N'umuvyeyi iyo yavyaye ararera imyaka n'iyindi, ariko umwana wiwe washitse mu bigero, iterekana yuko n'umuvyeyi wiwe amwizigiye, araheza akamusohora. Nakeneye kwama mutamika, ntibigikenewe yuko yirirwa aramubwira ngo kora iki kora kijya, ntibikenewe ko yirirwa aramubwira ngo kijya aye ntukikore. Yaramuhaye ibikwiye, aramwigisha, aramuha indero, aramwigisha kuzirikana iciza n'ikibi, akamubwira ati ubu harageze, akamurungika mu Burundi, akamusohora, akagenda kwimenya. Kandi umutima ntusimbe ngo mbega yemwe uyu munsi biba yarayafunguye. Arazi neza yuko afise ubwenge, afise ubukerebutsi, yamuhaye ibikenewe byose kugira ngo azoshobore kwitunga. Yezu mukurira mu ijuru arerekana ko aba batumwa bakuze. Nico gituma igihe cyose turonsi confirmation muri ekleziya badufata nk'abantu bakuze mu kwemera, bashobora kugaragaza ico bemera icari ico ubwabo bonyene batavugiwe n'abandi, bagaheza bakarungikwa mu butumwa. Ntibagikeneye kumubonesha amaso, ubu uye barafise ukwemera, ubu baruguruye amaso, baramenya Yezu yizuye mu bapfuye uwo ari we. Mbere basigaye bavuga ngo n'umukama, ntibakimuhamagara no muri rya zina rya hariya mu bugarire. Barazi ko ari umukama, barazi ko ari we Kristu, barazi ko ari we Mesiya. Buhoro buhoro bagiye baramenya bwa bundi rwa rupfu rwo ku musaraba ico rwasigura. Bakuze, ko bakuze rero uyu muhezagiro yabahaye ucuza gusigura kuri bo ivuka rishasha. Iryo vuka rizokwigaragaza neza ku Pentekoti, aho bamaze kuronka ubukomezi bwa mutima mweranda, baciye basohoka ntibasubira kwiyugarana, bagatangura gutangaza icese ya nkuru nziza ya Yezu Kristu, ko ari umwana w'Imana, ko ari umukiza w'isi, ko ari umukama wacu. Bagaheza bakabatiriza, tuzovyumva ku Pentekoti. Ku munsi umwe gusa barabatiriza abantu 3,000. Baratanguye kwibaruka. Adamu na Eva bararonse umuhezagiro wo kwibaruka kubw'umubiri. Uwo muhezagiro urabandanya gushika uyu munsi. Aba batumwa bararonse umuhezagiro kugira bagende mu butumwa, bamaze kuronka mutima mweranda, bazoca batangura nabo kurondoka kubw'umutima mwibatisimu n'amasakramentu bagiye kuzohimbaza. Uyu muhezagiro urerekana intambwe nshasha bagiye kuzotera. Yezu rero yuriye mu ijuru, ari kumwe nabo mu kubandanya akora abaciyeko.
mu kubandanya atagatifuza abaciyeko, mu kubandanya yigisha abaciyeko, mu kubandanya akiza abaciyeko. Yezu mukurira mu ijuru yinjiye mu buninahazwa yamanye isi itararemwa. Nico gituma uyu munsi mukuru kuri twebwe ari umunsi w'umwizero mwinshi. Ibaruwa ryandikiye Abahebreyi ritubwira ngo yarinjiye mu ngoro adutanga imbere, ati ubu turafise umusaserdoti mukuru hariya muri rya ngoro itubatswe n'abantu. Uriya niwe abandanya adusabira, turafise ngo uduserukira. Aha muri ribaruwa ryandikiwe Abaefezi batubwiye ko amaze kwizura mu bapfuye yahawe izina risumba yandi mazina yose, yashijwe hejuru ya vyose, yabaye umukama w'isi n'ijuru, ibiboneka n'ibitaboneka. Nico gituma abakristo baremye bari ngaha ku isi muri uru rugendo, kandi ngo bari banezerewe mu kwinjira mu buninahazwa. Aducira inzira, nuko natwe yatwemereye ubuzima budahera. Abamwemeye bose, abumvise ijambo ryiwe bagaheza bakarirangura, azobaronsa impera y'ubuzima budahera. Nico gituma umukristo ari ngaha ku isi amenya ko ari ku rugendo gusa, ko amaherezo yiwe atari mu kuzimu, kuko duhora tubona ku bw'inyuma umuntu apfuye baja kumushingura bakamuhamba bakarenza ko n'ivu. Umukristo ntagenda araba yiyumvira ngo mbega yemwe bazompambahe. Umukristo ahubwo n'ubayeho arindiriye ihindukira ry'umukama wacu Yezu Kristo, nkuko twavyumvise mu gisomwa ca mbere. Umukristo n'ubayeho arindiriye kuzomusanga kugira ngo abane nawe mu buninahazwa bw'imyaka yose. Nico gituma ico kintu ku mukristo kitibagirwa. Umukristo yibagiye iyo ariko araja, ubuzima bwiwe buca butakaza intumbero. Iyo umuntu yibagiye ico twagenewe, ni hamwe usanga ariko arondera yashize umutima wiwe wose mu vy'isi, gushika naho bihava bikamutwara umutima. Ahava ashira umutima wiwe mu bintu biboneshwa n'amaso, mu bintu vy'ibikoresho gusa vy'ibiremwa nkawe, agashira umwizero mu bantu nkawe, agashira umwizero mu bubasha canke ubuhinga bw'abantu bwonyene. Ubuhinga bw'abantu burakora, abantu barafasha barakora, mugabo ngo hari itunga ryawe niyo umutima wawe uburi. Umutima w'umukristo rero, naho turi ngaha ku isi kandi tukarondera kubaho, tukarondera ubuzima, tumenya gutandukanya akaruta kandi, tukamenya yuko naho turi muri vyo ngaha ku isi, amaherezo yacu ni mwijuru. Iyo tugenda tugana nijuru, kandi imbere n'ivyo dukora vyoba ibikorwa bizodushikana mwijuru, kuko hari ivyo dushobora gukora bikatubuza gushikayo, bikatubuza kumubona imbona nkubone, bikatubuza gusangira na ubwo buzima. Ubwo buzima tuzosangira na Kristo tubutangurira ngaha ku isi mu guhabwa amasakramento. Iyo umuntu atigera ahabwa isakramento na rimwe, ahava mbere no kwibagira, akibagira mbere abonye n'ababigira akibaza ivyo bariko baragira ivyo ari vyo. Umuntu adahurumbira amasakramento mu vy'ukuri aba yibagiye ico yagenewe, aba yibagiye intumbero y'ubuzima bwiwe nk'umukristo, kuko yibaza yuko ubuhibwa bwo ngaha ku isi bukwiye, kuko yibaza yuko
ibi tubonesha amaso byo ngaha ari byo bimugize. Icyo ni ikimenyetso kiba kiboneka igihe umuntu ahurumbira amasakramentu, kuko yerekana yuko ashaka kunywana n'Imana, ashaka kubana na Yezu tutabonesha amaso yacu, mugabo twemera ko turi kumwe, ari muri twebwe, kandi ashaka kuba mbere no mu mutima wacu. Abatumwa mbega babonye Yezu uriye mu ijuru bifashe gute? Twabyumvise. Icyambere twumvise mu gisomwa cya mbere, bagumye barangamiye hejuru umenga batamariwe. Niko ubwa mbere uyu Luka mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa yabitubwiye. Gushika abamarayika baze kubakebura babwira bati, mbega abantu bibugarire, ni kuki muguma murangamiye hejuru? Wamenga uko kurangamira, wamenga n'ugutangara nk'abantu bari kubaraba ibirori, bari kubaraba ingene umuntu ngo aduga akarenga ibicu. Mbere na Yezu batakimubona bakaguma baraba ijuru ku bicu. Ibibazo bibaza mu bwenge bwabo ntavyo tuzi. Mugabo umumarayika aje kubabwira ati, erega ingendo y'ukuri sugutangarira gusa ibitangaro, sugutangazwa n'ingene mubonye yurira mu ijuru, cyanye mubonye arengana ibicu. Si birori muri ko muraraba. Ingendo ibereye ni iyi Luka yatubwiye ngaha mu nkuru nziza. Bahejeje kumusenga, baciye bamusenga. Niyo ngendo y'ukuri ku mukristo. Twebwe naho tworaba ku bicu ntitwomubona, nta n'akamaro ko kurangamira ku bicu ngo mbega yaciye he, ngo yaduganye he. Nuwo kudugana kuri ujya musozi batubwiye, kuko abashobora gushikayo barashikayo hariya muri Isirayeli, ukarangamira hejuru ntiwobona aho yarengeye hariho. Igihambaye baramusenga. Nababwiye ko bari bamaze gutegera ko ari umukama, baramusenga. Nico gituma banezerewe, kandi ngo bama mu ngoro y'Imana, mu isengero, ngo baninahaza bahezagira Imana. Uko gusenga rero si uko umuntu yama kuva mu gitondo gushika ku mugoroba, kuva itariki imwe gushika ku ya 30, ngo yama mu isengero ataja no ku kazi. Si ivyo. Ukwama mu isengero nuko batigera bibagira uwabaremye, uwabacunguye. Nuko batigera bibagira ivyo bahawe kubona n'amaso yabo, ivyo bahawe kumva n'amatwi yabo. Nuko batigera bibagira iteka batewe ryo kwitwa abana b'Imana. Uku kwama mu isengero nukuvuga kutibagira Imana na rimwe. Nihajya umukristo avyutse mu gitondo asenga, ashimira Imana, amenya yuko ubuzima butangwa n'Imana. Uyu munsi naramutse ku bwawe, uyu munsi naramutse ku bwawe. Ku mugoroba agakenguruka, akiga kubana n'Imana mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ukugenda risengero kwari ukuja guhura n'Imana. Kuri bo ntibigikunda yuko babaho batabonanye n'Imana, kubera yuko hariho ubucuti budasanzwe bunze na Kristo. Umukristo arafitaniye ubucuti n'Imana, kandi umuntu w'incuti, umuntu ukunda, uramugendera. Umuntu yabaye incuti murayaga, umuntu yabaye incuti muraramukanya, muramarana umwanya, munezerwa no kuba hamwe. Wiriwe utamubonye n'umutima ngira ngo urahagarara. Bama mu isengero baninahaza Imana basenga. Nukuvuga kuri twebwe abemera Kristo yuriye mu ijuru, tubana nawe ubwa mbere mu gisabisho. Atagisabisho kiriho, biragoye kuvuga ngo umuntu by'ukuri ngo ari kumwe n'Imana. Biragoye ko yovuga ngo hari ubucuti afitaniye na Yezu. Ngiyi ingendo ibereye batwereka.
ukusenga, baramusenga, baramuninahaza nkako araninahajwe mu ijuru. Ikindi tubona, baciye barangura icyo yabategetse, basubira i Yerusalemu. Birahambaye kurangura icyo Imana itubwira. Aho Yerusalemu bari biteze mutima mweranda, ariko kugira mutima mweranda bamuronke barabwirizwa kurangura ivyo Imana yababwiye, ivyo Yezu yasize ababwiye. N'igihe natwe tuba turiko turahamagara mutima mweranda, tukamwitegurira kugira ngo umuronke no kugendera icyo Imana itubwira. Nico gituma Yezu avuga ngo ugendera amabwirizwa yanje ni wa nkunda. Nico gituma ahandi atubwira ati hahiriwe nyabuna abumva ijambo ry'Imana bakarirangura. Mu gusubira i Yerusalemu banezerewe, bariko barangura icyo Yezu yababwiye kandi barazi icyo yabemereye. Mu gusubira i Yerusalemu barangura icyo yababwiye. Si Yerusalemu gusa rero, kuko bamaze kuronka mutima mweranda, yarababwiye ko bataguma i Yerusalemu gusa. Yaradondaguye ibisagara babwirizwa kuzojamwo kumenyesha inkuru nziza gushika iyi isi igarukira. Bazoja kumubera ivyabona, bazoja kumushingira intahe mu kugendera icyo Imana ivuga mu buzima bwabo, no mu kubimenyesha abatabizi bakaja kubiyaga, mbere bagakora n'ibimenyetso bihambaye ku izina rya Yezu. Bagiye mu butumwa, kandi no kumupfira bazomupfira. Iyo turiko turahimbaza uyu munsi mukuru wa Asensiyo, Yezu yuriye mu ijuru, tuguma muri uwo mwizero wo kumurindira, kurindira hazogarukira nk'uko abamarayika babivuze. Azogaruka n'ubuninahazwa, aje gucira urubanza bazima n'abapfuye, kandi ingoma yiwe ntizokwigera ihera. Mu guhimbaza uyu munsi harimwo vyinshi, harimwo ivyo vyose. Ubu rero natwe turi ku rugendo, duhamagarirwa uko kumusenga tukamwemera nk'umukama, ariko duhamagarirwa no kumuvugira. Turi ivyabona, twarabaye ivyabona. Ubu ni twebwe atuma kumuvugira mu bisagara vyose. Igisagara c'iwacu ni Bujumbura, ariko si Bujumbura gusa, aho hose umukama aturungika, ari mu zindi ntara, ari mu makartie atandukanye, ari mu biro ngenderamwo, ari mu mahanga nshobora kugenda, hose mpamagarirwa kugenda kumenyesha iyo nkuru nziza. Nico twama turangura imisi yose tuje mu misa. Inyuma y'umuhezagiro nabivuze, muca murungikwa muri rirya jambo ngo shenguruke turashikanye, kugira ngo iryo jambo tuzirikanye turishikane aho hose Yezu abwirizwa gushika. Abwirizwa gushika hose, abwirizwa kumenyekana muri bose, kandi bemeye ngo baronke urukiza. Uyu muhezagiro rero natwe iyo tuwuronse turagenda kuwutanga, kuko ni wa muhezagiro ubandanya. Turawutanga mu gusabira abandi, mu kubambarizako izina ry'Imana, mu kubambarizako izina rya Yezu. Turawushikiriza abana bacu, turawushikiriza abanyokuru n'abasokuru batagishobora gutambuka, basigaye muhira mu nzu. Turawushikiriza n'uriya muntu yibagiye intumbero y'ubuzima bwiwe. Tuzoba turiko turarangura ubutumwa, dukwiragiza uyu mugisha Imana yahaye abatumwa, agaca yiyuririra mu ijuru. Tuzoba twerekanye ko Yezu yuriye mu ijuru, ari hagati muri twebwe, ari muzima muri twebwe, kandi abandanya akora. Amen.